Amahoro cyane bakundwa bene data dusangiye urugendo ruja mu ijuru. Amazina yanje nigira neza Divine nkuko musanzwe mubimenyereye, akaba ari ubwa mbere ubonye kino kiganiro. Kaze cyane, Yesu Kristo aduhana umugisha cyane. Uyu ni wa mwanya rero mwiza tuvyukira imbere y'Imana, tugasenga Imana, tugafata n'umwanya muto yo kuganira ku ijambo ry'Imana. Hanyuma nagira ngo mbasabe imbabazi, mumaze iminsi mutabasha kubona ikiganiro c'isengesho ryo mu gatondo. Abakunzi bagiye banyandikira bambaza uko vyagenze, hari abatabashije kubona itangazo nashize ku rubuga, ariko habonetse imbogamizi bidakuyeho ko umuntu umwe wese ahari ku giti ciwe abera amaso ubugingo bwiwe akavyuka agasenga. Twatumaranye igihe kitari gito, amezi 2 arenga tuvyukana buri gitondo. Uwo muriro ntuzime bene data, uwo muriro ntuzime, dukomeze dusenga Imana, tuvyukira imbere y'Imana buri munsi buri gitondo. Hanyuma Imana inkinguriye amarembo, uko nshobojwe tuzoza turasangira isengesho ryo mu gitondo buri gihe uko nshobojwe. Sinshobora kuzovyirengagiza. Yesu Kristo abaho umugisha cyane. Hanyuma rero uyu munsi ubutumwa nabuhawe ku bantu bakoresha aba bakozi twita abakozi bo mu nzu. Murazi ko mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika, byo muri aka karere turimwo, abenshi barondera abantu babafasha, bakaza mu mazu yabo bavuye nko mu caro, bakaza bakababera abakozi bo mu nzu, cyane cyane muri kano karere k'ibihugu bikiriko bibiri mu nzira y'iterambere. Hanyuma rero ugasanga n'abana bava mu caro bakaza kurondera ubuzima mu miji. Abenshi muri abo bana rero hari abo usanga imibereho yababereye nabi mu ngo zabo iwabo, bakavuga bateka duhaguruke tugende kurondera akazi mu muji kugira ngo tureke kubera imitwaro abavyeyi bacu, hanyuma tuzogere nico tubamarira, tubasahirizemo, turondere udufaranga tugerageze kubasahiriza mu iterambere ry'umuryango. Hakaba rero n'abandi bahaguruka kuko babuze epfo na ruguru, ugasanga ni imfuvyi, ugasanga babuze abavyeyi, bakabura yandi mahitamwo, bakisanga baje kurondera ubwo buzi bwo mu ngo. Rero wewe muntu uri kuranyumviriza, ukaba wakiriye umwana avuye iwabo muri ubwo buryo. Akenshi rero abakoresha, iyo wakiriye umwana aje mu rugo rwawe, hari abagwa neza batangura kubigisha, ugasanga babajanye gake kuko nk'abana baba bavuye mu miji, ndetse n'abandi kuko ubundi imikorere ibitandukanye. Ugasanga uwo mwana wakiriye afise uko yarazi ibintu bikorwa, ageze iwawe rero rimwe na rimwe ugasanga hariho ibyo atabashije kuzuza neza nk'uko wavyipfuza. Abakoresha bamwe na bamwe hari igihe usanga nyene batabashije kwakira neza uburyo abakozi babo hari ibintu baba batujuje canke baba batakoze nk'uko vyakagomba gukorwa. Rimwe na rimwe ugasanga n'uburakari bujemwo, hari igihe nyene umubwiye nabi canke hari igihe umufatiye ibihano bitandukanye by'uburyo butandukanye. Abakoresha murabizi nko kumugabanya amafaranga, kumukata n'ibindi. Ugasanga rero abakozi bo mu ngo bagiye bahura n'imbogamizi muri ubwo buryo. Wa mwana yaturutse iwabo afise ibibazo bitandukanye, ageze no mu rugo rwawe n'ubundi araharuhiye, ugasanga hagira ibibazo bitandukanye. Rero uyu munsi nagira niganirire nawe ufise umwana mu nzu yawe w'umukozi ukoresha. Uwo mukozi ukoresha nagira ndakubwire ko ashobora kukubera umugisha canke akakubera umuvumo. Uwo mukozi ukoresha ashobora kugira umugisha akuzanira mu buzima bwawe, canke akagira umuvumo akuzanira mu buzima bwawe. Ni umwanya muto mfise, ariko nagira ndakubwire, umuntu afise abavyeyi bose, ntugire ngo Imana imuhoza kwijisho co kimwe n'umwana w'imfuvyi. Uwo mwana ni ukuvuga ngo duhamagarirwa gufata neza umuntu wese aja tugana mu nzu yacu nk'uko twofata abana bacu, aba bana tuba twaravyaye. Ariko nagira ndakubwire,
hariho abantu baba ku mutima w'Imana kurusha abandi. Urabe neza ucunge muvyeyi, umwana ari mu nzu yawe ninde? Reka ndagusomera ijambo ry'Imana. Kuvayo igice ca 22 ku murongo wa 22 nyene haravuga ngo ntihaze hagire umupfakazi canke imfuvyi mucuranguza, nimwagira ico mubacuranguza ko na gitoya bakantakambira, sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo, maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota, abagore banyu bagasigara ari abapfakazi n'abana banyu bakaba imfuvyi. Imana idufashe cane. Iri ni ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana, abantu b'Imana. Ngo ntihazagira umupfakazi canke imfuvyi mucuranguza. Uyu munsi nawe kuvuga ku mfuvyi, uwo mwana ufise mu nzu yawe, muntu uriko urakoresha umukozi, uwo mwana ufise mu nzu yawe akaba ari imfuvyi yabuze abavyeyi, umutware gake. Yagira amakosa atagira amakosa, umutware gake. Kuko uwo mwana numucuranguza canke ukamubabariza umutima akarira, agahamagara Imana, akagushira mu majwi, wa muntu uragowe. Simvuze ba mukase n'abandi, uyu munsi natumwe kubakoresha bo mu ngo, kuko abantu bafise aho bahurira n'imfuvyi ni benshi, ariko uyu munsi nje kwiganirira n'abantu bakoresha abakozi bo mu ngo. Wowe ufise umukozi wo mu rugo, naho yoba yagukoreye amakosa, mujane gake, ntumucuranguze, ntumutuke, ntumukorere nabi, kuko irira ryiwe rikakoroka ripima itoni imbere y'Imana. Imana ivuze ngo iki ku murongo wa 24? Ku murongo wa 23 ngo nimwagira ico mubacuranguza ko na gitoya, ngo bakantakambira, ngo sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo, ngo maze uburake bwanje bukaziriringa, ngo nkabicisha inkota, ngo abagore banyu ngo bagasigara ari abapfakazi, ngo n'abana banyu bakaba imfuvyi. Mwabibonye? Mwabibonye ko Imana ishobora kwihutisha urupfu rwawe irikihora uwo mwana w'imfuvyi uriko uracuranguza? Muntu w'Imana, gaba. Uyu munsi sinari guceceka ko iri jambo ryakomeje kuba rinini mu mutima wanje. Gerageza, simvuze ngo abatari imfuvyi nabo ngo sabo gufatwa neza, nabo gufatwa neza, ariko hari habo irira ryabo rikorokeye hasi, aba ari ikibazo gikomeye, aba ari alerte ikomeye mw'ijuru. Umuntu bita imfuvyi, umuntu bita umupfakazi, mubiyubare ko mw'abantu b'Imana, abantu bari ku mutima w'Imana. Nimba ufise umukozi wawe ukaba ubona ariko agukorera ibitanoze, aho kumucuranguriza muri iyo nzu yawe, mureke muhutwiwe yigendere. Udakurura umuvumo canke urupfu mu nzu yawe bitunguranye, muntu w'Imana uri kuranyumviriza. Niri jambo ry'Imana tuganiriye muri kino gitondo. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Mwami Imana Data wa twese uri mwijuru, uri Imana ugororotse, mw'izina ry'umwana wa Yesu Kristo turaje imbere yawe. Urakoze Imana ku ijambo ry'ubugingo twibukije kino gitondo. Yesu Kristo utubabarire cane, amaraso Yesu Kristo adutwikire, ubane natwe. Kandi Imana ntiturambirwa kugushimira ubuntu tugirira, ukaturinda buri munsi tukabona umunsi wira, tukabona uwunduca. Mana yo mwijuru nuhabwe icubahiro. Ndasengeye abantu batabashije gusinzira neza rino joro, ndasengeye abantu bataronsa aho barambika umusaya baraye bahagaze, atari uko babuze itiro canke ibitotsi, ahubwo ari uko babuze aho baryama. Mana ubagendere ubagiriye neza. Ndasengeye imfuvyi n'abapfakazi, ndasengeye umuntu wese atagira shinge na rugero. Hama Mana nkweretse imitwaro, nkweretse ibintu byose bitubabaje, nkweretse abantu bariko baragusenga bakwereka ibintu biriya bibagoye, bibabangamiye mu buzima bwabo. Ubagirire neza nyakubaho ku buntu bwa bwinshi buri. Ibisigaye Imana ugira neza, tukweretse uyu munsi wose Mana, uturinde utuzigame, udufate ukuboko, wirukana imyuka mibi n'abadayimoni, wirukana ikibi cose mu buzima bwacu, maze nyakubaho Imana yo mwijuru ukomeze ubana natwe muri byose na hose. Byose birabuka ushaka, ni mu izina ryawe ugera Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemo. Amena. Yesu Kristo abaho umugisha. Murakoze.